Hello, ndabaramukije cyane. Arvela kuri micro inyuma ya kamera akaba ariyo ngege. Aha twicaye n'ahantu heza cyane mu gisagara ca Bujumbura. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo ibujumbura si heza ariko na cyane nzaranye n'umuntu mwiza nk'uyu. Imagine ngiye kumwicarika mu byondo. Niyo mpamvu uno musi niyarangiye ndavuga nti agatekaho kamye sinshobora gufata nawe uravyumva ndabazaniye umuntu sinabwo nigene ndamuzazana na rimwe kuri Sandi Umuja TV naramurondeye kenshi aguma ambwira ko akanya kamugora dukorwa ari twinshi ariko uno musi Imana yamumpaye ndavuga nti reka ndamuganirize ndakuramukije cyane. Amara neza. Urameze neza cyane. Ni Fanny Lavine nukuri ari mu bantu nto kuri Rwanda saba ngo bidondore muramuzi Fanny Lavine gusa izina ryawe ry'ikirundi yazi ko ataryonze. Ega hari abantu benshi batanze kaje umve no muri telefone yanjye ndibuka yuko bwambere nandika nimero yawe nanditse Froxine. Igitsina wari kuye jewe sinzi ukuntu byagenze nimba narikuye ariko nanditse Froxine ariko nibaza yuko biragomba gusa n'izina ry'iwawe. Izina ryanjye biragomba gusa ni Faxine. Faxine Uwimana Faxine. Noneho Fanny yavuye Fanny Lavine. Fanny yavuye muri Faxine urumva uko hari ukuntu Faxine rigoye kuvuga hano kaca biyorohereza Fanny hama Lavine nage n'ikibujumbura ana cyane yuko musanzwe nzi yuko umenga wavukiye Bujumbura we. Oya je de waruguruwe wavukiye reka navuke mu ntara Muramvya komune Bukeye. Mu Bukeye umanitse Bujumbura ubona ntiwo kwita fafa nk'abandi aho kantu ni kari VIP uravuga ati urabona ko kari populaire tirekana cire ko Lavine Fanny Lavine. Oya sinanje nagiye ise Lavine burya ni umuntu yari inyise ni umuntu twahuye nkuko aratinya kumbaza izina tumara nka 2 semaines turabagenzi mugabo atazi izina ryanje yenyise wenyene Lavine amangiye kwibona yuko ariko yanyise nyine nsanga ryafashe ndarikoresha muri filme ricarira fata rero kugeza n'ubu. Peut-être ko uwo muntu yari special kuri wewe ko sinibazo no musi no kwari cyako nanditse Froxine nkarabikubwira ko nanditse Froxine kutagiye ni kwira ryari rigoye kuvuga ariko Lavine warakumvirije wumva karasana neza uragafise insiguro nziza ariko nibaza yuko uwo muntu ashobora kuba yari umuntu ari special adasanzwe kuri wewe. Abantu bose buge ni special ku muntu kuko nta uhura n'undi muntu kugihamana gusa umva abantu bose duhura bari aba special. Ego uransinze Fanny Lavine urasa neza urabereye c'est vrai urakoze uterije imbere ubuntu bw'Imana ndabona ko burakora bitanga. Ego cyane amen ndashima ariko hari ikintu kimwe nakubonye ko gitangaje apana ngo bya bintu tubazi ko turagisha ibiganiro cyangwa nibiki waravyibushe cyane. Hewe jiwe nanje sinzi impamvu nani kwerika kandi ubureje singifungura cyane ariko urabibona ko byibushe guma nyine byo nagapira ko kasigaye kafata tago ariko birakubereye ucuboneka nk'umuntu akuzerega kare utaravyibuha nyene waragakumikaraho dushobora kwababana mu myaka ariko uraboneka ko umuntu akora ibazi nyene urumva cyane nshima umunsi nagomba no gukina filme narakwiyumviriye ko ndavuga ni Mana womfasha nkabwira Fanny akamfasha gukina filme ube mama wanje ariko ndakuravye kiriya gihe nabona tungana ndabana nivyo ubu rero birajanye birajanye ukizira mu magara mama rero oya kubera ubundi musara dushobora gukina tuvukana ntawo ntawamenye nyene. Yego ni Fanny Lavine rero muramuzi no umukinyi wa filme akaba akunda kuba no mu Queen video mu ndirimbo za gospel jewe yarabaye mu Queen video mu ndirimbo yanje nibaza no mu bantu batumye indirimbo yanje igera kure ikamamara Imana yarabikoze ariko nawo warabigizemo uruhari urabona iyo ukoranye n'umuntu asobanutse n'ikintu kiza gisobanutse kandi warakoze cyane sinigeze ndagushimira no musi ndagushimira imbere ya kamera akaba ari umukinyi wa filme rero aheruka kutahana agashimwe k'umukinyi w'umwaka Manu ujya musi rero ndagutera inkuru ujya muzi reka ndabwire ukuntu byagenze urabona hagi hano twari twicaye narashimye Imana ko tutari twicaranye numvise barasoma bageze kuri long metrage kubera ko nazi ko na depoje filme nkaraba nkabona abandi
hama tugiye nkuru abandi bose bahejeje abiri yarose amedi yarose numva muri nani filime zawe bamaze kureba urazi ko muri court-métrage bari badepoje nyinshi baramaze kuzirengana ndabani rero ashobora gusanga muri long métrage ari jewe izina ry'Imana bakuvuza umutima ugomba unkiyemo hageze ko ndabuva mu isaka uruzi ko ari wewe ariko nararyohewe kubera ko byari bigukwiriye dukuye ubuyaya nawe urabyumva muri wowe urabyumva ko byari bikwiye cyane urumva erege iyo ugiye mu mahiganwa naho uba wifitiye icyizere nari ndabyumva nyine uko binkwiriye nkuko nawe wari wumva ko bigukwiriye ariko rero haba hari umunsi w'umuntu je narabishaka ariko mvugishije ukuri narumva ko bitankwiriye mbere yawe cyangwa aberi cyangwa amedi apana komesha vya vrai none imagine jewe nakoze filme ndiko ndapima nyene ari nko gufina urumva ariko mwebwe mu kubikora musanzwe muri inzobere mufite ibikorwa byinshi mumaze gukora mwari mukwiye guherega ubushimwe mugashimirwa mukavuga ati nukuri twarakoze urumva imagine rero ntahanya gashimwe nawe uri wicaye hajya ari kumererwa gute jewe nako nari kugenda ari kubishimuko nyene kuko nambare uba yibuka imbere yuko ngenda tugenda ujya munsi kuri stati naricaye muhira niyumvira kandi nari nambaye agahuzu gashasha kandi wari uberewe nari imberewe umutima nkimba ne nkubu unyi vraiment ntoronka urumva no kwifata gute ndashaka kwa stati ubugombe bwawe mana umva nico nasinze mana kwakira ubugombe bwawe nta kundi nogwa natogwa nta kundi nyene nari nagiye niteguye mugabo gatakagahuzu kaje kazoba gahomvye kandi wari wakagushoneshije ku mahera menshi ibaze we ya Fanny Lavine ikiganiro cyako dukorana uno munsi ni ikiganiro cy'ubuzima busanzwe urabizi yuko abantu benshi sinzi ushobora kuba warabiganiriye ahandi hantu ntavyo nzi ariko hano ni kuri Sunday Moja TV dufite abantu badukurikirana n'abandi bafite abantu babakurikirana baba bakeneye kumenya amakuru baba batabonye ahandi abantu benshi baragukunda baragukunda muri rusange barakunda ibikorwa byawe nkunda kuraba muri commentaire zawe abantu bakabwira Fanny ndagukunda ibintu byinshi pe urafise public nawe urabizi abari abantu rero baba bashaka kumenya ubuzima busanzwe nyuma yo kuva muri shooting mukakina filme mukagira iki ubuzima busanzwe Fanny Lavine dukunda ninde icambere cyo ndabizi yuko uri umumama ufise abana babiri cyo ndakizi ndabizi yuko warubatse hama ubugombe bw'Imana bugenda ko ushaka ije ndabizi ariko ndagira tuganire Fanny Lavine kuva kiri umwana muto gushikagera no munsi nico kige yago shaka tuganire ko no munsi ko kiba kirekire uko kingana kose ntacyo turaza kucakira okay yego akabazo kanje rero kambere karavuga ngo Fanny Lavine yavukiye mu Bukeye ica abantu bacumvise wavukiye mu bitaro byitwa ngo iki umwaka runaka Fanny Lavine mu buto bwiwe yarameze gute ibitaro navukiye ko mama nzaja kumaza ntavyonzi ibitaro navukiye ko je ntavyonzi n'amasaha wavukiye ntuyazi ishwi ntavyo ndabaza ariko umwaka basirabuze umwaka ni kera hiyo mwiyera ry'ibiharage nta muntu n'umwe nigira ngo nesha ikiganiro ngo yigera mbwira umwaka yavukiye mu nta n'umwe ako nibisanzwe nyine mugabo ntawe nibuka ni mu 1990 nkeka na 90 nkeka cyabona 85 mayina sha oya sindabuze umwaka sawa turagisimbye ubwo urumva ni nkaho ari kunyishura uti no comment Fanny Lavine mu buto bwiwe iyo wiyibutse aho ushobora kugeza ukwibuka kwawe wari umeze gute wakunda iki wakunda gukora uduki mu buto bwawe wari wumva wifuza kuzobiki mu buto bwanje ndibuka yuko nari umwana ahoze cyane nkibuka yuko nakunda gusoma nambara ibitabo cyangwa kano kose narakunda gusoma kandi ndibuka ko nanka ubugari ndibuka ko nakunda inyama n'umuceri gushika n'ubu ndibuka yuko nakunda ikigabaje narakunda gusenga hama ikindi nakunda n'igiki narakunda abantu tu mu bintu wakunda barakunda kuryama kubera ko jewe naranka kuryama urabona hari n'igihe badutwara mu gitanda bagiye kuturyamika ukanembera mama wagiye ugashogenda gukina umupira oya kuryama je wapi sinabikunda kuryama ariko ndabikunda muga nkabura umwanya uri umwana wa kangahe muhira wa kabiri
mu bana bangahe mu bana 8 kandi abakobwa gusa turashusha. muri abo bana 8 abana bamaze gusohoka ni bangahe turi novuga ngo turi 4 urumva je ncamba mwaka cyasigara 3. urabona benshi hari abantu benshi hano hanze bakunda kuvuga bati jewe iyo mbona abandi bakina filme, iyo mbona abandi ari abatekinisiye, iyo mbona abandi ari abaririmbyi, iyo mbona abandi bakoreye indi myuga itandukanye, hari igihe nicara nkiyumvira ati nanje nzobiki jewe nta mpano nimwe mfise. Abantu benshi bavyumvira wasanye naraho araba ivyo abandi akumva ari nkaho umenga we ntaca ashoboye nta mpano afise. Ryari wewe wiyumvisemo yuko ushoboye kuba umukinyi wa filme utangure gukina? Urugendo rwawe rwa filme rwatanguye ryari? Byagenze gute kugira ngo ushike aho uri no muzi? Hewe reka ndakubwira bugere kumenya impano yiwawe biragoye. Ni nkuko ushobora kuba umenga wewe ufise impano ariko ugasanga si ufise. Jewe nakuze numva wewe kumenga ufise impano yo kuririmba. Ariko turetse ngaho impano, ikintu wita impano ni iki wewe? Ikintu nita impano ni umwuga uba ukora kandi ukaba ugufitiye akamaro. Urumva bari impano ndetse gift ni kandi imana aba yaraguhaye ishobora kugutunga mu rutu cyane turiye. Ya rero je nari nzi ko mfise impano nkiri muto yo kuririmba kuko no ndabikunda mugaho kuko kenshi basanga ndiko turirimbo iki uzenze ndatuguhe. Uzotume ndatugerageze ndabiko no turirimbo. Ndibuka niga 7e w'ikime nari mfikaye yuzemwe indirimbo nanditse. Mugabo rero urumva uko atari ibyo wanje. Byarakorohera gukompoza indirimbo mbese ukaronka na melody ukavuga ati umunsi umwe nzoja muri studio kuririmba? N'ubu ibyo biranyorohera mugasanga ari bya fake cukanje yatari. Oya ndakubwira ikintu kimwe twese aho Imana niyo ikora ubuntu gusa aba producteur bafise akazi gakomeye. Niyo mpamvu biragoye kugira ngo nuzuvuga ngo umuririmbyi arazi kuririmba utaramubona aririmba live. Umuntu aririmba playback oya hariho uwo byanka jewe ndazi ko naragiye muri studio dabatera inkuru iyo ndirimbo ndayikora yo nkaja kwivuriza nkavuga ati o producteur reka tuyihebe no yasubira ugerageze rimwe urumva gutinda ndayitwara muhira muri flash kugira ndayumviriza bose ndaza kuza kuyumvira narayifutse ni wayiriye amafaranga yo ndirimbo narayirihiye cyane kuri kwimana kandi menshi kubera naguma ndayisubitamo uruyo unyimba nyambwiye ngo yankace neza ngo yangira inzigo ncenja kuwundi nkatanga yandi ugende yishikanye muhira kuyumviriza bose nabwo ati banza musohoke byarangiye ndayifuse cyo ndabiheba ndavyikuramo to gushika n'ubu. Nuko umaze kubona ko ivyo kuririmba byanse ucufata gute umwanzuro kuja muri filme? Wabitanguye gute? Byagenze gute? Ninde muntu yoba yaragufashije kugira ngo winjire muri kino gikorwa nyeze? Ivyo uje muri filme nta nivyo nigeze niyumvira kuko urazi ko nabwiye ko nkiri umwana nari ntekereje cyane nari mpuze nyene urabona ko no nyene mpotse nyene nuko nari mpuze ukuntu ntavyo nayo gushobora vraiment. Hama umunsi umwe niho nahura na Happy River. Hama Happy River duhuye wowe sinzi ko yabimbonyemo hari ukuntu burya rero abantu dukina ama filme je nitwawuruka bananguma ndakura ntuze bibaze ngo dikunda kuraba ibi nagiye mbona umenga casting wowe uraje na casting kiye nyene turahura mbona guma ndaba ko hama arasaba nimero turaganira. Hama umunsi umwe acambwira ngo tugende gukina filme ndamuga ati ivyo ntibibaho iwanje wihenze ntibikunda kuko yareze ko ngira ibintu bya fashion acambara ati basi uzoze kugira umfashirize abakinyi kwambara iki niki. Okay ndagenda nyene mugabo aho nyene wo yari yamaze kumbona mu kintu mu nyuma aramagara hano bariko bagira repetition yambwira ivyo ari byo mbwa ati nyaruka hano ikintu udufasha nyaruka sawa shache sanga yanteza abana akagira repetition n'abana batoye nyene sumba urabona abantu babandi ubusumba ndumva imbere yabo banambwiye ngo wowe ngo kinango kunuko iya ndagatovura haransoze kuje mama yago imbiri nakuri ngo bemaramara cyo ndabisubiramo ivyo yambwiye ndagutuye nabisubiyemo gusumba uko yabivuze ndabigira neza gusumba uko yabishaka cyo gati wowe warambeshe wowe warigeze na cyane ko wagomba kwikura akagaye imbere y'abana iyenze nanko muri mwebwe ho itwengere urumva cyo ndabikora neza cyane nawe narumirwa avuga ati wowe warumaze gukina ntishwi sawa rero filme yanje nozokina uri umudamu wanje hama
bica biheraho shambandanya nkina muga nyine ntaravyumvamwe n'ubumengano guta umwanya hato. Filme ya mbere wakinye yari yitwa ngo iki? Ubuzima Iyo filme umuntu ayikeneye ja kuyiraba kuri JC. Ubwa mbere umunsi wa mbere uja muri shooting mugiye gukina filme ni iki kintu utashe ku mugoroba hahandi uvuga ati sha ibi bintu vraiment ndahevye ikintu cakugoye catuma wumva umenga ushobora kubeba ariko kubera kagatima ko kubikunda ukavuga ati ntaco nzosubira ejo nyene mve kuyikora ntako. Umunsi wa mbere ijwi ryarangoye gusohora mugabo sinimvire ko noheba bwari ubwoba zari sori cyane nyene kwakundi nyene ntarimenyereye kuvuga cyane kiretse ndiko ndondera amahera mu bakiriya ndavuga cyane. Ahubwo rero umunsi wa kabiri niwo nashitse muri ndavuga ati ndabihevye ico gihe byagenze gute twari muri tournage turakina nyene ndiko ndakina cankina nabi nyene menga nyene ndiko ndabifata nko gukina nyene we rivara kazi acarankubita yaciye amakofi sha ndabihevye urarangayana umusi agukubita riva wari ufise umwana ico gihe ankubita mu bya filime bose bari bafise abana none hari imyaka ingahe irahera irekasha gufitira hari 2018 fin waranabiravye abana taragayana kwera mfise abana bahakwa ku jewe private encore imbere y'abana iyo filime tweko tikina n'abana b'abadventiste nyene yo ndavuga yote wapi uransuzuguye sinzosubira aransigura mbasha gukina neza hapana kwimara amaze ibiki ati mugana je no birekera hagati yo bangaye kagende ndabandanya ndayikina neza nyene gutindira he antwa abayibonye barabonye ko nakinye neza ntiwamenga ni rya mbere nkinyi yego ubu rero ndamushimira ukuntu yankariye kuko iyo atari kunkarira nari kuguma ndabikina nk'ibikino mugana ciye ndabifata yuko ndi serious niyo ndi muri tournage jewe mba nkatse. Abanyamakuru babizi ko tukunda kugira urusaku. Happy River yaragufashije ariko hari amakuru menshi yagiye avuga yuko Happy River byageze aho bivamo gukina bivyara urukundo ruvyara urwanko byo bari ivyo sivyo. Fanny uri umukristo urasenga sivyo? Ndasenga. Happy River we nimwigeze kuba mukundana? Umvirize ndakubarira none hari umuntu je twankana ndavuga urukundo rw'umuhungu n'umukobwa mbiga abahungu n'abakobwa umuhungu abakundana za sheri shushu mufise ikintu kanaka muri ko murapanga jewe nta muntu n'umwe twankana kandi nawe nyine sindi kumvuga uru rukundo rw'abantu bose rusangi ndavuga rujya rukundo rw'umuhungu n'umukobwa niko ndiko ndavuga rwa sheri shushu biravuga ko Happy River mugeze gukundana ariko niba mwarakundana ni nk'ibisanzwe ivyo navyo nzi frame twara abagenzi b'indani gusa yani nakabajije kubera ko namakuru twumvise abantu urumva abantu baravuga ivyo iyo babonye umuntu mukorana muri hafi na hafi baca bibaza nyene ibindi bintu aho gusa navuga ko yari inshuti yanje ya hafi twaganira byinshi gushikano kandi n'ubu turaganiye none kweka telefone yanje n'ubu twabituvugana urumva nakuvuga ngo hari urwanko ngo rwahaje ubucuti tu gusa kuva ngize intuzi wanje uraziku unyi ndi twafana wari River Hot urumva ko tutaciye tuguma turi hafi na hafi cyane umwe yarakuze aja mu byo nkuko umukobwa akora agasezeri wawe ari inshuti mugandi baguma bari hafi na hafi. Wagize amahirwe batangura baragukinisha utabishaka mu nyuma wumva urabikunze uravuga ati sava uno munsi hari umuntu ashobora kuba yifuza gukina filme ariko akaba buri ahantu abihera akavuga no tangura ngo iki wewe bwa mbere wiyumvira ukavuga ati ngomba nkine filme yiwanje filme yawe watanguye gusora n'urugendo hari utwo natanguye duto tuzi ko ari kurumetrage ariko harimo n'urugendo kugira ngo wiyumvire gukina film ukavuga ati je Fanny vraiment ngoma nandike histoire kandi ndazi ko wayanditse nandike histoire na cyane ko nubise yuko muri film yawe wakinye true story birimo ariko si vyose muri true story wakinye y'ubuzima bwawe kuba umugabo yaragukubise akakwirukana byo birimo akanye kubona yarangu narabonye muri filme yaragukubise umugabo arakwirukana niko film itangura urikarira uvuga ati basa abana nivyo ijya ni true story igeze true story bigeze ivyo mu rugendo ikintu warakinye nka true story cyo bari cyane bon mu rugendo ico novuga ngo nakinye nka true story ni
si isama action amajambo nkajya amajambo yo kuvuga ati umukobwa isiguro y'umukobwa n'ugukobwa ntiwambanye wanyu nza kugukwa usanga ari amajambo abahungu batakoye baduka abagore babo kandi birumvikana barika kubwiza ukuri birakubaza bwo barika kubwiza ukuri we ntiyagukoye we warijaye Fanny Lavine igihe aja kubaka yarakowe cyangwa nawe yarijaye cyane ari cyo gituma nazosubira iyo herere kandi mukoko ukazobigira umenye ko witeje agaciro Fanny tuganire sivyo uranyugurukira ewe ikiganiro kimaze iminota ingahe no reka tuganire sivyo nizere ko uranyugurukira sivyo wagiye kubaka ufise imyaka ingahe nagiye kubaka mfise 16 nari mfise umwana Seza wari wamaze kuvyara nukuvuga umugabo mwabakanye yaraguteye inda biba ngombwa yuko agutwara yego mu kuva muhira wavuye muhira waseze cyangwa wagiye nyene kwa kuntu tugenda mwijoro mu gihugu reka aho barasezera wosezera uvuga gute kashayo magogo reka no kuyibutsa abavyeyi ariko wari waramaze kuvyara ufise umwana oya ico gihe nagiye mfise inda nk'iyamezi nk'abiri atatu gutyo ugiye ukubaka ukwira umwana mutonya cyangwa wumva muri wewe uwo muntu mukunda cyane kuburyo udashobora kumuheba cyangwa wagiye kubaka kubera ko ufise inda wanka ikimwaro ko abantu bogutwenga ico gihe nagiye kubaka je nibaze ko ntari inkomeye kuko numva umenga nyene ngiye mwijura ahubwo umenga si byose wenyene mu myaka yacu 16 17 natwe twarakoze ibitangaza ariko Imana no kuri kwimana je nico mpamvuga no mwiye myaka wa mukobwa ibintu byose kuri yumvira sivyo urumva sivyo ivyo kuri yumvira byose wumva umenga ni paradizo umukundana nyene ni marayika sivyo Fanny ubitewe n'ubuzima waba warabayemwo ucubaka sinshimye kubaza cyane kubera ko ni vie privée y'ubuzima bwo cyanda bukubaza urabumbwira ibifise ico byomarira abadukurikirana ndavyishura niyihe mpamvu yaba yaratumye wahokana n'umugabo wawe impamvu yabitumye nahukana impamvu yabitumye ni kubera ko nyene yarankubita nukuvuga ngo mu majambo make wari wubatse urugo rutagira amahoro yego kandi nta namahoro yari kubamo kuko nta mugisha wari uhari nta mugisha w'abavyeyi nta mugisha w'abakozi w'Imana bumva ko nta mahoro nyene ku munyabyaha kuko ijambo ry'Imana ritubarira warumvise igikomere kiba mu kubana n'umugabo aguhohotera gukubita akakanya n'akayi kajambo wabwira abagabo badaha agaciro abagore babo akakanya abagabo badaha agaciro abagore babo nababwira yuko ahubwo bo bariko baritesha agaciro cyane kubwo simvuze ngo ndigitangaza cyangwa ndiki antwa mugabo ubunyi ahari arico arantelefona cyangwa akabituma abantu kenshi yuko yicuza ivyakoze iki uri uri kuri kwita umugore wawe rega nawe uri kuri kubita ntavyo muri kurabona ariko izo ngo ni umukubita wo muri kazoza nawe zizogukubita kandi birushirije uko nawe wabigira no musi umugabo arakwandikira ahubwo ati nukuri ndakwinginze mbabarira ndifuza ko dusubirana reka oya none ubu kano kanya umugabo aramutse agusavye ko musubirana ntiwo kwemera oya sinokwemera warashegeshwe ndavyumva ibintu byari bikomeye cyane akantu nagomba tugaruke ko kandi urabona abana ba kino gihe benshi mu myaka 16 kino gihe biragwa kugira ngo ubone umwana adafise umusheri adafise umuhungu bagendana nakayi kajambo mbwirira abantu bana ubona ari byiza ko umwana akiri muto w'imyaka 16 mbese akiri mu ishuri ashobora kugira umuhungu bakundana ahubwo ico nababwira abo bana bariko baronderera ubushera hatariho gira mama wawe mugira umusheri wawe papa umugire umwizigirwa wawe abandi bose bo ku ruhande naho yo bari umukobwa mugenzi wawe cyangwa ari umuhungu iki naho umuhungu byo birazi kuko birateye isoni sinabeje bavyemera ngo ngo ujye n'umugenzi wawe naho yo bari umukobwa mugenzi wawe ntabwo ari umugenzi wawe nyene undi nyene wakamaro gira umugenzi wawe abavyeyi bawe cyangwa nyene uwo muvukana nabo bundi ho abandi bose usanga arabo guta mu budubi kuko je ndibuka nk'umunsi wa mbere nyene nkora bitakoko nashuwe n'umugenzi wanje niwe yambeshe ugasanga nyene agakuku kandi w'umukobwa se umuhungu akakubwira ati nibisanzwe waguze ibintu nk'ivyo nawe uti ndagiye ati naje nakoze uwo munsi watashe wiyumva reka ivyo bihore umva ico gituma novuga ati umukobwa
gira umuceri wawe mama wawe niwe mukunzi wawe adashobora kukwipfuriza inabi kandi azi vyinshi gusumba abona ikinogo wowe ugomba ugwemo cyangwa nyene akagira naho udafise mama wawe papa wawe arahari namba ari mukasora ukuntu mubanye cyangwa mukuru wawe iki mugano ugire abo bagenzi burunganwe agakuku ndavyita agakuku ntabwo arabagenzi bukurusha kubona yuko agukunda mugabo nawe inega nabakwanka mugaguhanura ibiri muri we kandi nawe biri muri we si vyiza kandi sinavuga ngo ni kubadasenga gusa nabitwe uko bakijijwe hari inege nke baba bafise kanaka nico gituma ibintu by'agakuku n'ubuje nta nivyo mfise ubu naciye ndabiheba uno musi Fanny Lavine yoba muri we afise ibikomere bikomeye cyane ku buryo yumva adategura kuzongera kubaka kandi ivyo bimenya Imana kandi rugo ni ariko umuntu yakomeretse arabimenya ko yakomeretse hari abantu bakomera ati sha bitewe n'ubuzima nabaye nafashe umwanzuro ko ntazopfa nzorera abana banje ubuzima bukomeze kugeza mvuye muri izi jewe sifise umubiri w'abantu jewe umubiri ukomeye kandi ndacyari muto nzokubaka kandi ndakunda nubuzwe niki kubaka Imana inteyiteke ikamugora uko vraiment nzogubaka kandi umugabo wanje arahiriwe cyane gose cyane ego tujya musaziro y'ikiganiro cacu ntiturambire abantu bacu ibindi tuzobigaruka ko mu nyuma urumva ko sinari gushobora kukubaza byose ngo ndabirangize si kibazo ngiye kukubaza ahubwo ndagira ngo tuganire kuri evenema izoba ku munsi w'Imana itariki 13 igitega idagadure event ubwo niko twayise iyo se evenema ni evenema ya Fanny Lavine ni tuzoba turi kumwe na Abel muramuzi nawe ko ari umukinyi wa filme tuzoba twaduganye iki amasinema ndetse n'indirimbo uwo munsi runo rujwi umwumva yavuze ngo ni rukora uwo munsi ruzoririmba Fanny Lavine ni azoririmba indirimbo yiwawe yo yarabimenye ya ndareze suko atatse cyane ibaze ego ya ni ku munsi w'Imana rero tuzoba twaduze igitega itariki 13 z'ukwezi turi mu kwa mu kw'icenda itariki 12 mu gusezera vacances bana bato muze tuganire abakuze abamama abapapa muze twidagadurira hamwe itariki 12 muri Shalom International Family igitega muri sare kwijambo quartier Nyabiharage kandi bizaba bitesa vraiment uzokwibangikanya inoti ya 2000 yonyene nukuvuga kwinjirana amafaranga 200 ibihumbi 100 ibihumbi 500 umwese bitewe nayo yazanye ariko naje musi y'amafaranga 200 Sandi Umoja TV tuzoba twaduganye mbese n'abandi ba journaliste bazoba babishoboye guhashika turabatumiriye muri abantu benshi kugira ngo muzoze turihimbazanye Imana ni filme ndabizi ko murakunda filme nituzo gira tuzokina live tunabereke filme tuzoririmba live tunabereke n'indirimbo bishobotse ariko cyane ico muzobona cyane ni filme ariko tuzonaririmba muze muri benshi rero muri idagadure event ego kandi tuzobanezereza cyane turavyizeye Fanny Lavine twakoze igano kinini rero mfise ibibazo byinshi nk'ibintu numva mfise byo kukubaza reka tuzokora episode ya kabiri reka tucite sezo ego nanje ndahari ya reka tucite sezo tuzokora ikiganiro cya kabiri ikiganiro cyako tuzokorana ni ikiganiro cerekeye abantu bakiri batonya abajene tuze tuganire ku bajene cyane abantu bakiri muri adolescence nanjye sinikuyemo ariko nshobora kuba mfise ikintu adolescence yanyigishije noshobora gushikiriza abantu nabo bakavuga bati burya amakosa rimwe na rimwe aratwigisha urabizi ahubwo ukiri ngaho je ndafise projet yuko igihe naruse kamera yiwanje n'ibikenewe hariho ikiganiro nzaza ndagira camwe nico c'impanuro nyene cabibona gute cyo byumva gute ibintu dija duhanurana n'abana abajene ego nibaza ko kizoba ikiganiro ciza kandi bizogenda neza ubwo rero urumva si umpaye ide nabivuze mbere yuko wumbwira kugifise umunsi rero naguhamaye ntuzuvuge ngo nakuriye kopi nizere ko utazovuga ngo nakuriye kopi ikibazo ca nyuma mbere yuko dusozera ikiganiro cacu tumaze iminsi tubona nta filime isohoka uri mu biki warabivuyemwo bimeze gute ahubwo bashije ndabasavye mu ndeke abakinyi b'amafilme b'Ubujumbura jewe ndabasavye mu ndeke umve baguma baza bose ngo dukine rero nkarabira kubankira nkasanga biranse n'umugisha jewe ko batambwira akashareka urumva nkacitse nk'umwanya wo gukora ivy'iwanje uri kurabura ariko ubu ndiko ndakora série
iwanje vuba riratangura kujako mugabo nyene urumva mwarandiye umwanya vrema kandi sinzosubira ntaco uzoburekera nuba twitege ko nko mu kwicumi cyangwa mu kwicumi namwe dushobora kuronka ikobe shasha nimiburi buri ducerewe ni itariki imwe yo kwicumi serie ya mbere izobigiyeko. Amina. Reka ndagushimire ku mwanya waduhaye tukaganira. Murakoze cyane. Ndanezererwa kuganira nawe turiko turaganira mba numva biryoshe kandi baze ko ikiganiro kitarambiranye abantu bazokiraba pe. Na cyane twavuze ibintu byo. Ya Imana igukomeze rero igukwagure kandi gushigikire we n'abana bawe ugere kure uteruje imbere babizi ko gutera imbere ari yo nkuru yawe. Amen gose nawe. Turabashimiye abantu mwese rero mwafasha akanya mukaraba kino kiganiro nari mfise nk'ubu babwira ibibazo mfise byo kubaza Fanny nari mfise ibibazo byinshi ariko nanse ntimurambirwe nibaza ko nzomutumira uwundi munsi kugira ngo tuganire siga muri commentaire icyumviro cawe ugira icyo tubwiye nimba ikiganiro cyakunezereye naho ugira tubari ariko ntibo bagire ko kumusimana abantu muri Gitega mudukurikirana muri Gitega muzoze muri benshi kugira ngo tuze dushigikirane turi kumwe twese birashoboka ciao ciao Imana ibamugisha Sandi Umoja TV.